Kuri uyo wa gatandatu ntwarante uburongozi bw'uruganda Superbat usanzwe buhingura amabati n'imisumani gwaragendeye witwa Ndayizeye Placide wo ku mutumba Cihonda zone Gashoho komine Butihinda intara ya Buhumuza. Inombero y'ugo rugendo kukaba kwari ukuja kwibarutsa uwo mugabo yaheruka kwibaruka uwo mwana acamwitirira ugo ruganda Superbat. Kubwa Ndayizeye Placide yagendewe n'ugo ruganda avuga ko bihimbaye cyane kubona baje kumwibarutsa bitwaje agakemanyi k'amabati n'imisumani zo gusakara inzu yiwe yari isanzwe isakaje amatigura. Akavuga ko yari asanzwe afite inyota yo gusakaza amabati y'ugo ruganda ariko bitari bwamukundire. Je navyiyumviriye ndimo ndumviriza radio buntu numva nko baravyamamaza ati hariho uruganda radio buntu kora amabati akomeye cyane. Je nanje rero cyanavuga ati ko umudamu afise indanzo umwita umwana azobyara zomwita Superbat. Jewe rero amaze kwibaruka n'icyo gituma cyenda mwita Superbat. Nabo baranyumva kuri radio buntu cyabaratangwa nyine baca baravuga ati wewe kweri tuzoza kukugendera twibaruca umwana. Rero mbonye agakemanyi k'amabati kashika. Jewe impanje gushimira ahubwo nyene uruganda kubona yarumvirije radio buntu akaca nyumva. Ndamushimiye cyane kubona nyine acavuga ati uyu muntu ko arinze yita umwana wiwe ti Superbat akaba ari je nk'impingura n'amabati tireka ngende kumwibaruca akaba nciyanzanira aya mabati. Ndamushimiye cyane kandi azoguma kunyene azoguma akora amabati menshi kandi n'abantu niba yahurumbire n'amabati akomeye cyane. Oya hari kamatigura mugabo muri kazoza navuga ati jewe umusini muce nzogura amabati ya Superbat. Nayo kubwa Nkurunziza Aristide umufundi yari karamufasha gusakara iyo nzu akabona ko bihimbaye kubona urwo ruganda rwakoze ico gikorwa, ariko kandi akavuga ko yahora yumva ayo mabati y'urwo ruganda bayavuga ko akomera, ariko we akabivuga yanavyiboneye kuko yari karayasakaza. Akavuga ko afise inyota nawe yo gusakaza ayo mabati. Na masakara amabati y'ubwoko bwinshi ibati nkirikorako nca numva n'ubukomezi rifise. Ahaje nkiribona nkarikorako naciye numva ko ritandukanye n'ayandi kuko ubwa mbere ibiro vyaryo birariranga ko rikomeye, hanyuma epesere yayo irariranga ko rikomeye, hanyuma kandi yuri murarifyonda mu gukubita umusumari urumva nyene ko kubita nyene ugashiramo inguvu kuburyo nyene hushije nyene n'urutoke ruca rufyonyoka nyene kubera inguvu umuntu barimwe arakoresha mu gukubita uwo musumari. Jewe ubwa mbere kubera narose akazi navyakiriye neza, hanyuma kandi ikindi congeye ko nuko ayo mabati ntarinda yazi nayamenye nanje nari nsanzwe ntaha mu nzu y'amategura. Nkubi cyambere ngiye kwihutira no kurondera nyene nanje uburyo, hanyuma amabati ndayagure nkubu mbere iyo haba nkaho nshobora kuca ndayaronka ubunyene ngira ngo ntandwi yoheze ntayasakaje. Ayo kubwa niyo Mukiza Selemani asanzwe ari mu mugumwe w'abakunzi ba radio televiziyo buntu na Placide yasakariwe, avuga ko kuva yumvise ibyiza vya Superbat bose bagambiriye kuyasakaza, ariko bakaba bashima kuri ico gikorwa uruganda Superbat cyakoze mu gutera iteka mugenzi wabo bakamusakarira. Iki gikorwa rero twacakiriye neza kandi nka nyene uruganda rwa Superbat twashimye ko yaciye uwo muvukanyi wacu kuba nkoko akumva yuko yise umwana we Superbat nyene uruganda akacavuga ati je ngomba nzokwishikire ruguru mbanze nje kumuraba kugira ngo ndanamukeze kwanza ndamuha agashimwe ndamusakarire amabati. Iki gikorwa twacakiriye neza cyane. Kubwa Marcel Sindayiga yaserukiye urwo ruganda Superbat avuga ko bihimbaye kubona abene gihugu bahurumbira ibikorwa by'urwo ruganda gushikaho bagwitirira abana babo. Akabavuze ko nyene uruganda amaze kumva iyo nkuru yakeje uwo mwene gihugu Placide, akabaci yashima kumurungikira agakemanyi kagizwe nayo mabati n'imisumani vyo gusakara. Nkuko turi mu mwanya canke mu bihe vyo kumenyekanisha uruganda rwa Superbat twarose makuru yuko hari umwene gihugu twabimenye biciye kuri radio buntu TV Ngozi kubera ko dusanga dukorana nayo mu buryo bwo kumenyekanisha ibati
rero umunyagihugu yaratelefonye, amaze gutelefona avuga ngo hariho umwene igihugu yitiriye uruganda rwanyu umwana wiwe. Rero umukoresha mukuru aravuga uti uwo muntu ndamukeje. Kijanye n'amabati yaronkejwe, ukuvuga umukoresha mukuru yarabajije, yaratumye aka message ati nimumbarize amabati yoja ku nzu yiwe yose. Hanyuma arakorana n'umuenjeniyeri wiwe ariko aramusakarira, avuga ko haje akamabati 26 niyo twamuronkeje n'imisumari byose hamwe. Twe nka twebwe ukuntu dushaka kubitahura cyangwa dushaka kubiha insiguro, bugi ikintu ciza kirivuga. Ikintu ciza kirivuga. Superbat uyu munsi abanyagihugu bariko barayihurumbira kuri benshi. Uyu munsi abanyagihugu bariko barabona ubutandukane bwayo n'ayandi mabati yahahora. Uyu munsi abanyagihugu bariko barayishimira. Twe rero nka twebwe ni iteka rikomeye, ntangire n'umunezero kuba hariho abanyagihugu bariko batera intambwe gushika naho bafata abana babo bakabitirira uruganda rwacu. Tubona by'ukuri yuko dukora ibintu bizima kandi bikomeye biko bihurumbirwa n'abene gihugu. Uyo Marcel Sindayigaya akavuga ko atari ugucuruza gusa, ariko ko nyene uruganda asanzwe afise n'umwitwarariko wo gufasha abanyagihugu, na cyane cyane ko ari n'umukozi w'Imana. Twebwe suko ngo kumenyekanisha gusa. Nyene uruganda asanzwe n'umukozi w'Imana, arafise umutima wo gufasha, arafise umutima wo kwitaho abanyagihugu. Uwo muhamagaro arawusanganwe. Rero ko ibi yari kumuha amafaranga, yari gutelefona ngo mumumpera 100 kandi uyu mwene igihugu yari gushima. Muga kubera ko uwo mutwaro wo kubona abanyagihugu bobaho neza bakabaho mu nzu zisakaje neza, uwo mutwaro wo gufasha abantu ba mikoro make nico gica gituma avuga uti musakarire. Rero Superbat iratandukanye cyane n'abandi masosiyete. Mwibaza ko tuba turiko turamenyekanisha, oya, kuko ni societe nyinshi zimenyekanisha muga zidakora ibi rero harimo urukundo, harimo umutima by'ukuri ubikurikira, atari umutima w'ubudandaza, ahubwo harimo umutima wo gukorera Imana. Ako gakemanyi rero kakaba kari kagizwe n'amabati ahingurwa n'ugo ruganda Superbat ashika kuri 26, ibiro 3 by'imisumani y'amabati n'ibiro 2 by'imisumani isanzwe. Ugo ruganda kandi rukagwaciye ruhemba abakozi bose bafashije muri ico gikorwa cyo gusakara ayo mabati.